Bakunzi b'imbonesha kure JCTV turabaramukije tongera tubaha ikaze turi kwigenekerezo rya 17 Kigarama umwaka wa 2021 ubu n'umwanya wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi avugwa uno munsi. Je ngiye kubashikiriza amakuru uno munsi ni Sofoni Hicu Burundi, nayo uriko aradufasha ku majwi no ku masanamu ni Abubakari Ndayisaba. Mu mwanya ingingo nkuru zigiza no makuru. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Ale Guillaume Bunyoni yashikirije icegeranyo c'imigambi ca leta mvyeyi leta nkozi ijanye n'umwaka wa 2021 ushira 2022 akaba yagishikirije imbere y'inama nshingamateka na nkinguza amateka zikoranye hari kuri uyu wa 17 Kigarama umwaka wa 2021 muraza kubikurikirana mwana makuru. Ikigo ca ETS Kamenge kirageramiwe n'amazi ateze mwibarabara rifatanye n'uruhome rwo hepfo y'ico kigo, hamwe atocokogwa urwo ruhome rurashobora kubomoka. Murabikurikirana mwana makuru. Tubafitiye n'amakuru yo hakurya y'amazi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Ale Guillaume Bunyoni yashikirije icegeranyo c'imigambi ya leta mvyeyi leta nkozi ijanye n'umwaka wa 2021 ushira 2022 imbere y'inama nshingamateka na nkenguza amateka zikoranye hari kuri uyu wa 17 Kigarama mu mwaka wa 2021. Mugenzi wacu Godefroid Nzubumwe aradushikiriza idonido. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Ale Guillaume Bunyoni yashikirije icegeranyo c'imigambi ya leta mvyeyi leta nkozi ijanye n'umwaka w'ibikorwa w'2021 ushira umwaka w'2022 imbere y'inama nshingamateka na nkinguza amateka kuri uyu wa 17 Kigarama umwaka w'2021. Imigambi itegekanijwe gukorwa mu bushikiranganje bwose ikaba yashikirijwe. Ku kibazo yabajijwe kubijanye n'imashini zo gukanya imitobe, umushikiranganje wa mbere yavuze ko atari ubushikiranganje bw'ubudandaji buzozigura, ahubwo buzohimiriza abikorera utwabo bagure izo mashini kugira ivyamwa ntibizopfe ubusa. Nayo ku kibazo cyo kwagura ikibuga c'indege ca Bujumbura kikaja ku rwego mpuzamakungu, yamenyesheje ko umugambi ugeze kure, ivyigwa biriko birarangira vuba, ibikorwa biratangura. Murabaza muti mu bushikiranganje bujejwe kudandaza ati imashine zo gukanya imitobe yabibisigati ibintu mbega no bushikiranganje buzobikora oya habanamba. Ubu n'ubushikiranganje bujejwe kandi guteza imbere amahinguriro. Turavye rero ingene uburimyi buriko buragenda cyane kw'ivyamwa n'ibindi, turabona yuko mu minsi iri imbere bizova bitubera imva gusa. Birasaba rero ko muri ubwo bushikiranganje baheza bagakora politike ijejwe guhimiriza abikorera utwabo, amashirahamwe, amakoperative, kugira ngo utwo tumashini tubonekane dushobore kwihingurira ivyo vyamwa bitiriwe biratugura, dushobore kubika n'ibibivuyemo. Ivyo rero ni igikorwa ubushikiranganje bwahawe, kuko nitworindira yuko tuza guhamagara abahindi canke abashinwa canke abandi ngo baze gushaka utwo duhinguriro. Kandi hano mu gihugu cacu hariho abahinga, hariho n'incabwenge zishobora kubikora, hakaba ubuhinga n'ubumenyi bukongererezwa, uburyo bukaba buhari bugaheza bakabikora. Muravuga kandi ku kibazo kijanye no kwagura ikibuga c'indege c'Ibujumbura, mwagira muti bazongira subiyo projet gute kandi atayo tubona. Nyiriteka iyo projet irahari kandi igeze kure. Ni projet dufashwamwo n'igihugu kigenzi c'Ubushinwa, aho amasezerano yamaze gushirwa ku mukono kandi ivyigwa biriko birarangira kugira ngo hashobore kuba financement yuko turonka piste nziza, turonka na tour de contrôle nziza, turonka terminale nziza, kugira ngo koko ijambo mpuzamakungu ryubahirizwe. Nizove dusanga
gisigaye kimeze nk'ikibuga c'indege cyo mu ntara kandi kiracari mpuzamakungu. Ibindi bibuga by'indege byarateye imbere. Rero ni igikorwa kiriko kirakorerwa hagati y'ubwo bushikiranganje butatu, haba ubw'imigenderanire bujejwe kugira ico kiraro hagati y'Uburundi n'Ubushinwa, haba ubwo ikigega ca leta bujejwe kuraba ibibazo bijanye n'amafaranga azokora, haba n'ubw'inyubako bujejwe kuraba yuko bizogenda neza. Hagacaza mu bwa kane uko aribwo busanzwe bujejwe ivyo uruja n'uruza, ibyo gutwara abantu n'ibintu haba hasi haba mu kirere na hehe, nabwo bwirizwa kuraba yuko iryo iyagurwa ry'ikibuga c'indege rizoba rikurikije amategeko kandi rizoba rije ritanga inyishu ku bibazo twari dusanzwe dufise ku bijanye n'ico kibuga c'indege. Ni uwo muco rero twashaka gushikiriza kuri ibi na biriya vyagiye birabazwa, twongeye kubashimira. Umushikiranganje wa mbere akaba yamenyesheje ko amafaranga leta izokoresha mw'iyi nteguro azoba ari uburyo bwavuye hagati mu gihugu. Abasanzwe bafasha Uburundi bakazoza batanga umuganda wabo mu gushigikira ibikorwa vya leta bizoba biriko birarangurwa. Ikigo cha ETS Kamenge kiragiramiwe n'amazi ateze mwibarabara rifatanye n'uruhome rwo hepfo y'ico kigo, hamwe ataco kugwa ugo ruhome rurashobora guhenuka. Mugenzi wacu Ponsiyo Sibomana yarahageze aratubwira uko yabisanze. Mu gihe ishure ry'imyuga rya ETS Kamenge riri mu myiteguro yo guhimbaza ihubire y'imyaka 75 rimaze ribayeho, rirateye impungenge n'amazi yateze mwibarabara iri ku ruhande rw'epfo y'iryo shure, aho ayo mazi ashobora gukora ku mpome z'iryo shure. Umuyobozi w'ico kigo asaba abajejwe intwaro muri zone ya Gihosha kugira ico bakoze narijya gusanura amabarabara ari umugambi w'igihugu. Atari ivyo naho ngo ko baragahombo kadasanzwe hamwe bosanura impome zikongera zigasambuka. Ni mu mutege yombi. Mwego nivyo hariho nk'impande zimwe impande zikunda kubomoka rimwe na rimwe. Iyo zibomotse rero cyo tugasanasana tugasanura muguru n'agahombo k'ishuri kuko zindero bomoka murumva yuko ari uburyo buca kurikora kandi ubwo buryo bwatsa gukora ikindi kintu. Kubera rero ishuri rya ETS Kamenge rica ku mpande z'amabarabara atandukanye, cyane mbere kuri barabara cyangwa kuri paruwasi ya Saint Jean Baptiste haruguru, hari barabara rijana abakirisi baja gusenga kandi barahita cyane. Mugaye twumva ngo baryugare. Gusa twose abashoferi b'imiduga yuko ari kwanyuma imiduga boshishima imiduga hagati na hagati mu barabara ntibegereze impome, kuko wegereje impome ruca runyiganga rugacibona guca rusiduka. Nico gita twotera kamu abantu bahaca na cyane bafise imiduga abimana hezagiye bakaronka uburyo bwo kwiyunguruza kuko bahaciye boreka kuza baribanda ku mpome z'ishuri. Cyo kimwe no ku ruhande rundi rwo hepfo ETS Kamenge umera nkuja mu Gasenyi, twarigeze kuvuga ico kibazo n'urongoye zone ya Gihosha uko iryo barabara ry'ishuri ni barabara ry'igihugu, ni barabara rirabwa na administration. Ishuri nivyo ku ruhande rwayo gwarakoze clôture, dukoze clôture hatezemo amazi. Iyi imvura igwerera amazi ntatema cyane, tubirabye ko turabona yuko ari uburyo wanashaka kuba bwishi, gacamo no gusaba yuko abajejwe intwaro muri zone Gihosha cyane mbere kuri chef de zone ngira kumbura avuga na mustanteri w'ikomine cyo Ntangwa yuko boraba nyine barabara borisanura, na cyane ngira ngo na cyane cyo kwihutirwa gukura amazi mu ibarabara kugira amazi ashobore gutemba. Uwo amazi adatemvye turabona ko ishuri rya ETS Kamenge ribangamiwe, rishobora kuzofata rugero rukomeye rucajagira kugira bande kudababwira rukabomoka. Namye ndanaruraba nikoraba neza n'uruhome rwagomba gupima hagufi sombe kilometero mugabo ni musi kilometero nka hegitometre antuka bapima nk'imetero nk'amajana nk'indwi muno makoro mirwe cyane guguma kwegera nk'ikilometero. No na gutera kama ahubwo abajejwe intwaro yuko ari byo bashoboye bodufasha kirikare maguru masha kugira ngo amazi bayaronderera inzira, kuko amazi mu gatabo sinzira turabona ko zohava dukwegera ingorane cyane mu kutubomora ugo ruhome rwa ETS Kamenge, bigaca bituma uburyo twokoresheje ahandi buca buja gukora ugo ruhome mujamva gukora gahombo ku gihugu n'agahombo kuri ETS Kamenge. Natwebwe turi ngahanye turabibona hamwe batubwiye programme no munsi
kuko nibo badutwara ku rwego rwa administration. Je ku bwanje nk'umuyobozi w'ishuri y'abavye nishoboye tubivyukiye ejo mu gitondo, mugabo kubera raba bijejwe hamwe ubona twe dutera kamo tugashiramo ingufu zacu dufise, ufise uko kakagushiramwo ajya maze tukarondera inzira byofasha cyane ku neza y'ishuri rya TS Kamenge no ku neza y'igihugu cacu. Mwomenya ko iryo barabara risanzwe rifatanya uruhome rwa ETS Kamenge n'ubwo bitaro by'umwami Karede mu Kamenge nyene hamwe atacokogwa n'ivyo bitaro vyoshikirwa, ni mu gihe iryo barabara ribandanya ryononekara cyane. Mu makuru avugwa hakurya y'amazi, Ponsier Sibomana turamuhaye ikaze. Abantu barenga 60 barapfuye bahitanywe n'isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo yari itwaye igitoro maze igasha igatokombera ihitana abantu, amazu n'ibindi bintu byinshi vyononekaye. Ivyo bikaba byabaye kuri uwa 14 Kigarama uyu mwaka mu gisagara ca Cap Haïtien kiri mu burengero bw'ico gihugu ca Haiti. Nkuko bimenyeshwa na leta y'ico gihugu, iryo sanganya ryahitanye benshi kandi ryonona byinshi, mbere uko bukeye ibitigiri vy'abahitanywe n'iryo sanganya n'ivyo bakomeretse biguma vyiyongera. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter, umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu akaba yahojeje imiryango yabuze, maze akaba yatangaje ikigandaro c'imisi 3 mu gihugu cose mu ntumbero yo kwifatanya n'ababuze. Papa François akaba yahamgariye abayoboke biwe gusabira abo bantu biwe bari mu mubabaro, ati Haiti gisanzwe ari igihugu gikenye cyane, ni igihugu cama mu mibabaro, dusenge dusabire Haiti kuko nabo n'abantu nk'abandi, n'abantu basenga ariko bama mu mibabaro. Yongeye ko ati ndifatanije n'imiryango yabuze hamwe n'iy'abakomeretse, tubibutse ko ico gihugu kigeramiwe n'ibiza, ubukene hamwe n'amasanganya aturutse kwindagurika ry'ibirere. Bakunzi bimbonesha kure JCTV, nino ngaha turangirije amakuru yacu y'uno munsi, tubamenyesha ko mushobora kudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zose, haba kuri Facebook, Twitter, YouTube ndetse na Instagram, wandika akajambo JCTV naho ubutaha.